bitandukanye nyene bitandukanye n'amakupure nagenda ndabona nkaca nza ndanaliza mvuga ati eske bino bintu bifise akamaro kahe bishika kuki ivyo kenshi biva kuri abo bapapa kuko umukobwa baseka dufate umukobwa bifise 15 16 17 aronse jeune canke nk'umupapa urumva asi imyaka nka 30 kuduga sinzi ko novuga kuko bari urukundo canke kuko bari gusa antwa usanga nyari n'urukundo rwabiteye canke akagenda kubana biteye n'uburyo uwo mutama afise ubwo umujene ashobora kuvuga ati urya ari n'inoti nyene afise amafaranga menshi vraiment urumva urya ntagiye tuzoba eka dusinye nyene ivyiwe bibe vyiwanje ndaje nyuma y'imyaka 3 ingaha zo bapfuye sigani imitungo oya izereko aya mbere kubera uko jewe nakuze mama mbwira yuko abangu n'abana babi kandi akaca mbwira ati ko mfise bakuru banje yambwira ati abangu n'abana babi kandi mama yiyumvira yuko ngiye mu rukundo urumva noca ntwarinda imyaka 11 12 nene ndi muri 12 kandi ico gihe nanje nyene natanguye kwibona ja gusenga na mama uko mama n'umuntu akunda icumba c'amasengesho kuko naje ndagikunda vraiment tuja gusenga umunsi umwe tugiye gusenga umukozi w'Imana acambwira ati wewe ari icacu ubusambanyi giye kubako igitero ukaramu kubikoze anezerwa n'ikintu c'amasabiri kazokwicuza ubuzima bwa bwose numva ko ico kintu ari ikintu kigizene kidatahuritse c'amavuza umunsi umwe carambwira ngo ndashaka igiki ndashaka igiki kweka kwigira umwana urakutse ntabwo different ndashaka igiki acaratomora avuga ivyari ivyo aje ndamubwira ati n'abayiderege mba ndivise ariho twigeze kuganira kenshi abanyeshuri usanga nyene nabana kweri barashushe kweri abajene bihigiye kweri baraka yego reka twongere tubaramutse abakunzi ba Step Media abakunzi ba Fabele Bono canke ikirange kiri umwero muraho murameze fresh nanje ndameze neza cyane kabisa uno munsi uri hejuru nabazaniye isura mutamenyereye canke umwana mwiza mutamenyereye abana neza yuko umwana afise mu rado nyinshi cyane nkuko muriko murabibona kuri Step Media abana neza yuko ibintu bimeze neza cyane kabisa ariko rero ku bantu bataragira subscribe like share comment kugira ngo kino kiganiro ibiganiro byose turapostinga hano muze murabibona igiye kubiraho imbere ko mukiraba rero banza muha abagenzi mugisharinge mu bagenzi banyu mufise abafana ba Step Media aho muri hose turabakunda kandi turabubaha cyane kubera ko ni mwebwe mudufatiye runini cyane kabisa so guys ono musuri hejuru twaje ni ngabire no kwita nshasha ariko y'inzobere abo rero ko ibintu bimeze neza cyane reka tumwakire yongera twidondore abakunzi n'abafana canke abafollowers ba Step Media turaguha ikaze nakoze umeze neza ego amakuru y'imisi neza cyane ushaka kwidondora ko badukurikirana okay ku mazina yanje ntwa Niera Best Blessing Niera Best Blessing usenya nkabana yishire bakandi katsina kamwe Queen Blessing umva umwami kazi w'imihezagiro cyangwa w'imigisha wow byagenze gute kugira uyituko kugira bigende uko ikiri muri njewe kugira bigende uko basi ni kubera uri muri njewe arakomeye kurusha uri mu bisi kandi nkabasanzwe nzi yuko nahezagiwe ego Wimenye ryari ko tubona ukiri muto cyane wamenye gute ko wahezagiwe ivyo nyene nabimenye igihe hobaye nk'imyaka 3 nk'ibiri ibiri njera mu 3 ntangura kuvuga ijambo ry'Imana ego n'ijambo ry'Imana uranarivuga umukozi w'Imana okay bagira dutangure rero dusengere okay yes
Mani nkuru data yafana mwami twagushimiye data twatizwe ndetse twatwinze mwami ko watizwe ndetse siko twabeze siko twabagororotse ngo twagire nawe papa none data tuje gukora kino biganiro mwami dukeneye data werekana nk'Imana abagiye ucumbiza mwami ndetse kibagirira akamaro mwami data ntabaye twebwe ariko izina rya data yabwe icubahiro n'imiga zaga Yesu Kristo amen amen unasenga neza murakoze kandi usa neza murakoze warubiye best oui amakuru y'imisi rero ni meza vraiment burya ajya kwerukana rya samedi mgikorana cha ineza yes kudukia twahana Egana baranyemeje cyane so uno munsi rero nshaka tuganire twaraganiriye gatoyi numva Ufise ibintu byinshi cyane ushobora guha isi ushobora gutanga kabisa mu bajene no kuvuga ndiko ndagerageza kumviriza ibintu uvuga bitandukanye no kungena ungana hello nashaka rero uno munsi uri hejuru tubwire ikintu dupartage cyane tugire ikintu dutanze ku bajene ba kino gihe ikibazo cya mbere kiramera uko wewe ibintu numvise uvuga uba wabikuye hehe byagenze gute okay ku ikintu ceke abajene ku byo wumvise no bamvuga ku aho byo byatangiriye byinshi nivyo nagenda bona bitandukanye nyene bitandukanye n'amakupre nagenda ndabona nkaca nza ndanaliza mvuga ati eske bino bintu bifise akamara kahe bishika kuki kubijanye ivyo nagenda raba abajene biki gihe canke abakobwa canke abakobwa bari mu myaka 14 13 ko ubunye akwiza 13 yiga nka 7e nabatanguye kubigisha biologie apassionné n'ibintu nk'ivyo acabona yuko yakuze canke kenshi amaze kuja ari nk'umukobwa amaze kubona yuko habaye changement ku mubiri wiwe acabona yuko nyene ubwiwe yakuze yego kandi muri ico gihe kenshi aronka n'abaza baramuganiriza reba abahungu banashima yego batanga kubona aganirizwa n'imisore ubwo bacona yuko akuze tuvuze kuganiriza umusore cyangwa umusore kuganiriza umwigeme ni gutongoza gishaka basi umukobwa abonye imisore itanguye kumvugisha acabona ubwiwe yuko yakuze yego kacitangwa nyene kuyibona nyene akavuga ati Abraham hanakuze kabisa kubwawe ibyo bibaza ko biva kuki ivyo onye jewe ndiko ndaraba ivyo nyevyo biva kuri abahungu kuko nk'umukobwa afise nk'iyo myaka nk'ubu basi enzagira nk'iyo myaka akwiza 13 10 atamuntu araronka muvugisha ubwiwe nta kiryo bararonka iko gukora canke ngo yige ngo canke ngo yibone oya ubwiwe babona yuko akiri hasi akiri muto gusa mu gihe abonye umuhungu atangaye uzamuvugisha umeze neza waraye neza wafunguye ubw'ijoro bwiza urumva ayashima n'ivyo bindi nyaca atanga kugira iki ko uvuga ati ndafise nakaranyitayeho ndafise umuntu ankunda Kenya akabitahura mu bundi buryo turiko turabona aho abajene benshi novuga nk'abakobwa abakobwa babona neza yuko baba bakira abana bato cyane ariko ugasanga bariko bagendana n'abapapa bakuze kino wowe ugifata gute nk'umuntu numvise azi ibintu bitari bike mu vyerekeye bino bintu kuri ivyo kenshi biva kuri abo bapapa kuko umukobwa baseka dufate umukobwa ufise 15 16 17 aronse umujene canke nk'umupapa urumva asi imyaka nka 30 kuduga bukeye akaza uwundi afise nka 35 undi musi kacazi ufise 18 canke 20 bari mu rungano rumwe muri ico gihe babona yuko ari umwana katacu yoronka bagira iki bavugana kenshi bipfira kuri abo bagabo batiyubashe nuko nyene no bivuga ko nibisobanutse yuko umuntu afise imyaka umupapa afise imyaka 35 40 afise n'abana akajaja kurondera mu minere w'imyaka 15 ni ibintu vraiment atari bidafise ishema nziza ego none ko duheruka kubona umutama yakoze ubuko umutama w'imyaka 89 yakoze ubuko n'umwana w'imyaka 22 bijya navyo ni ikiga abo onye
bakoze mariage yego canke yihoye mu ex wiwe sinzi ntabamwe sinzi umuntu yigeze kwandika yaciye avuga muri commentaire ngo acha ngo niko nanjye nzogira mariage muri 2080 n'umuzukuru mu ex wanje yambaje 2023 yego je niko nabivuga ibyo faba sinzi umva afise 80 ko wavuze 89 yego onye vraiment sha ibyo bintu sinabitahura kuko umujene afise 20 mu bisanzwe abakuze wewe uko n'amategeko aramuha uburenganzira bwo kubaka ari umukobwa kandi biba bikwiye ariko agaca kubakana n'umuntu afise imyaka 89 sinzi ko novuga ko bari urukundo canke ko bari gusa antwa usanga nyari n'urukundo rwabiteye canke akagenda kubanana biteye n'uburyo uwo mutama afise ubwo umujene ashobora kuvuga ati urya ari n'inoti nyene afise amafaranga menshi vraiment urumva urya ntagiye tuzoba eka dusinye nyene n'ivyiwe bibe vyiwanje ndaje nyuma y'imyaka 3 ingaha zobapfuye sigana imitungo Nuko muvyita none sindavyumva vraiment. None ko bwawe urukundo niki? Ya, ko ganje urukundo, kuno ndabitahura. Yego. Ivyerekeye urukundo kuri njewe mva ntabirambe no ndabizi mo canke ibintu birebire ngo no ndabiziko. Ariko ico nzi cyo cy'urukundo ndakeka ko cyo bari nk'ikintu Imana yashizeho. Ahubwo byigeze kuvuga Vera, urukundo ngo ni ikintu Imana yashizeho. Kigira kitunezereza ico ngiye kitubabaza. Ko mu rukundo ruratubabaza ukingaruka tunezereza. Gute? Sha. Example zizo z'urukundo rukubabaza n'urukunezereza. Sha, urukundo rwo rukubabaza. Yego. Kugira ngo nivyo mu bisanzwe canke nawe uri mu bababaye ku oya izereko oya mbere kubera iki uko jewe nakuze mama mbwira yuko abangu n'abana babi kandi akacambwira ati ko mfise bakuru banje yambwira ati abangu n'abana babi kandi mama yiyumvira yuko ngiye mu rukundo urumva noca ntwarinda akacambwira ati bakuru baba baritonze barihanganye urumva nawe tuza igihe nicageye Imana izoga umugabo mwiza ukwiranye yego kandi nuwa bisengera bizogenda uko nyene kandi c'est vrai nuko nyene bizogenda urumva yego muri ico gihe rero naca mvuga ati uje no kumva ibintu mugenda avuga ati ya tuba abagenzi gusa mama nawe yarabona afise ndi kumwe n'abagenzi b'abahungu yaciye yimva n'ibindi birebire burya bubu yakunda no kuneza kenshi akunda kuvuga ati ngo burya bubumbo muvugana iki ubuhumbu ego ntavugana ngo vuga ngo burya bubumbo muvugana iki utazi no kugi none mama wawe nawe yoba yarakomeretse kubera abahungu canke bimeze gute canke ni ya histoire mbi afise kubera ku bahungu oya mama gukomereka n'abahungu oya ntiyoba yarakomeretse kuko mama yagize mariage na papa yego kandi bamaranye imyaka ishika nko kuri 40 bubatse ko je muhiranda umuhererezi vya kweli yego wow muhira n'umuhererezi ahubwo nivyo bindi bakeneye avuga ati bakuru nabareze neza nabo sinkeneye yuko wagira iki wacu witandukanya nabo ukaca ukora ibitabereye yego ya ogasha mama yarakunda kumbwira ati wowe vraiment blessing nkeneye yuko ugira iki witwara neza Imana yarafise ico yavuganye nawe urumva igihe nicageye zo gushikiriza amasezerano yawe yego okay kuri wewe hagati yo gukora mariage utaragira sex no gukora mariage umaze kuyigira ohita mwiki ivyo ndibaza wabikora gwaragize mariage kuko je icacu usambaye ndagifata nk'icyaha gikomeye kuri njewe gusa sinibaze n'abandi kaye ko vyo babimeze ariko vraiment abantu babo bariko badukurikirana ari nk'umujene urumva atagira mariage yumve yuko icacu usambanya icyaha gikomeye gusa benshi bacavuga ati vyaha birangana ariko kuri njewe ndagifata kaye icyaha gikomeye vraiment kuri abo bantu nabo iyo bagizene agenda kuraba nk'umugenzi wiwe muri ghetto bakundanye aho nye ndibaza yuko nk'ibintu biba byabiteye umukobwa akaca agenda muri ivyo uri umukobwa wagiye kuraba umuhungu muri ghetto nimumve ngaho onye mukoze icaha kuri nje kuntu bifata muri ico gihe mukundanye kuri nje kuntu bifata
icambere na mbere ugiye kuraba umuntu ari nk'umushushu wawe bikarangira mutabikoze urumva kiba ari ikintu ciza kandi hari igihe mushobora kuba mwagwanije n'umubiri ko muri babiri urumva ariko muri mwebwe nyimba mwe buba mwarihaye ihangiro uvuga ati nta caha tutegerezwa gukora urumva mukagenderaho abantu mu rukundo bahanadeze bavuga ati nta gusambana tutarabana urumva ivyo nye bakabikura mu mutwe ndibaza nawo enda bavuga ati ngo twambaye imibiri ndibaza nawo vyoba vyagenze gute mwarihaye ihangiro kuko umubiri sugu control ahubwo ni ukontrol yes aho onye muca mugenda mukavuga mwarihaye ihangiro ndibaza vraiment nta kintu coba none hari ikibazo nkunda kwibaza ni ngombwa iyo umukobwa agiye kuramutsa umuhungu bakore sex oya si ngombwa vraiment ahubwo mubwire mubikore je nibaje ko muba mwabipanze yego umva iba ari gahunda muba mwahanye biba biri mu muba mubifite nk'ihangiro yo kubikora sakweri yego mushobora kugira ihangiro gute yo gukora sex n'umuhungu byagenze gute ushobora kutubwira aho bitangurira naho bihera sha umuga ashobora kubwira ati be ni waje uzoze witeguye uko ko tubikora yego nuko ndavyibaza uri mu rukundo inde wewe oya kubera iki kandi impamvu nje atagonjamwo kandi ntibisobanuye yuko ntaronka bambwira ko iko bankunda yego impamvu atavyonjamwo umuntu wese aba afise ihangiro yiha yego gusa igihe nicagera ndazi yuko nyene mbonye yuko bikwiye kujamo izuba rimwe gusa nanje nyene bigaragara ariko mu bitagaragara ntushobora kuntahura impamvu zuko sigura ntahu okay mu bigaragara sindi mu rukundo ariko mu bitagaragara ndi mu rukundo kandi uri umukunzi wanje urukunda nkunda bitandukanye n'ubwo abisi bakunda urumva wowe ukundanye n'igihe ndashobwiye umukunzi wanje urukunda nkunda rutandukanye n'ubwo abisi bankunda kuko umwana w'umuntu ashobora kumbwira ati ufise amaguru meza n'ufise okay akambwira ati amaguru yawe genda ufise amaguru ameze nka X cyangwa akubwira ati ngusane uri mwiza buki akabwira ngo urasa nka shatani ariko wewe ataragukura kwijisha mwana w'umuntu ugumaho nyene rove yiwe na kumechuza utandukanya mu rukundo rwiwe aho muzo musanga rero nturi buvuga ati ngo nkundane jini oya muri Jacques Kenze aravuga ati si kwita umushumba ahubwo ni kunzi wanje ego tawnya musanga uko impamvu uvuga ati ko vyo bitahuritse ko na nk'umujene agenda ashobora kubivuga nguko nyine bakibaza ko ari blague gusa ubwo nyine uravyemera canke ugira iki vyihoze gusa nyine ubwo ndenda bise tumoyaje nk'inahe nigeze jo gusenga bise imyaka 11 12 nene ndi muri 12 kandi ico gihe naje nyene natanguye kwibona jo gusenga na mama uko mama n'umuntu akunda icumba c'amasengesho kuko naje ndayikunda vraiment tuja gusenga umunsi umwe tugiye gusenga umukozi w'Imana acambwira ati wewe ari icacu bisambanye igiye kubako igitero ukaramu kubikoze ucocupfa uzotwara inducupfa ntibizogusiga abimbwiye uko ndimvira muri iyo myaka kandi nje muri iyo myaka nemaze ko jena n'abantu vyerekeye nk'ubwenge canke iki ndibaza ko ari muto iki gihe rero babibwiye barambwiye cane bimwe bitugenda biramba ko basanga ari ivyo tukabibwira ibintu basanga ari ivyo canoganda bibuba n'undi mukozi w'Imana cyangwa ati ngira ibintu antukana ivyo kandi ico gihe navuga ijambo ry'Imana cyangwa ati ivyo bintu kabisa birashobora kuba ari ivyo bigenze uko haheze ukwezi bimbwiye hariho umupaparaye ba mu pango yarakunda kuma nyene umva
kumugurira biswi nikifura kumujana umu basi ubuzima bwanjye umuntu yugurura agiye biswi akambwira ngo uri mwiza ngo tukaye namuvuhana brage singire ni ngo ndabiha agaciro umunsi umwe cambwira ngo ndagishaka igiki umunsi umwe carambwira ngo ndagishaka igiki ndagishaka igiki kweka kwigira umwana yakutse ntabwo different ndagishaka igiki acaratomora avuga ivyari ivyo aje ndamubwira ati oya vraiment uri petite wa 13 nani twari kumwe nene kwijija yes ngati oya itu gasinda bitahora aho ndashaka kuba nibeshe ni muri 14 yego ndavuga ati ivyo vraiment ntibishoboka yes kirayibaza je acagirane ndafata acayifata nk'ibisanzwe Buga rero ariko rero ndaja muri douche aheze imisi ambwiye uko ariko rero douche na toilette bifatanye uri muri toilette no muri douche mushaka kumenyekana carambwira ngo ndafise amafaranga ngo nigurire umuryango ninjire aho nyece ndajugumira kiva tumusazi urumva goya ngo vuga buhoro nuvuge cyane abona sinari bwoge yego naciye nkwembeka igikwembe ndasohoka kuva ico gihe kuva uwo munsi nyene cambwira mukuru wanje ndamubwira turya mugabo burya ayi gusa sinamubwiye ngo ndamutomborere ngo canye ngo nayo kwegera kwa mama nkamubwira ati mu ndero nyene ego ndamubwira nyene urya mugabo ari n'imico mibi uko ibintu nk'ivyo urya mugabo ari n'imico mibi vraiment ashobora kuzogenda wanashima rero ico gihe ndabibwira na mama ndabwira urya mugabo ari n'imico mibi gusa sinatomora nyene yamupangaye wanje eko yamupangaye ndamubwira ati jewe mama sinatomora nyene vyagombye kuba ndamubwira urya mugabo ari n'imico mibi ko na mama nawe rero akuntu yavuga ati yuko batwononera toilette bakambo ibintu by'amazi kandi aranaruka abantu badasenga ishobora kubatungira iwawe mama naje rero kuba nyene ifatira ugiye kugatuma niho twe tangisha abapagani numva ko inzu zacu bazimana ibintu nyine itabire akuntu rero papa nyene umenga barahuza nabo kubakunira inzoga n'induko umva kagerageje kujya tujya mu gihe gusa nyine mama nawe kuba ari umuntu asenga akavuga ati ntaco ico gihe yaraze kutubwira muri iyo nzu mama nacu avuga ati ntaco nzosenga imana izonyirukana kandi ugira have impuruma vyaratwaye ko n'igihe yimuka ntiyabaye bwimuke bafashe ibintu vye babikora mu nzu barabimutwikira mu gikoni acenjera mu nzu ntangaye siho yarari canke vyari bimeze siho yarari umva bambwiye atanga inzu nayitange kandi ataye nayirimo ivyo bishobora nga nyene babikanye washinga naye girane bashobora migorera iyo nzu nuko nyene vyacu bigenda mwana Ufise nayo ikomeye cyane okay iyo wumvise umukobwa yatwaye inda ari umugenzi wawe uburyo ubyakira gute okay umukobwa atwaye inda ari umugenzi wanje kenshi birambabaza kuko ubu unye abakobwa batwara inda bazitwara ari abantu bakiri batoya yes imagine umuntu atwaye inda yiga mu mwaka w'8 afise 16 atwaye inda si wa muntu uvuga ati ngo arakora ngo canye ngo yoja gukora ngo akagira iki agatunga umuryango mu gihe umuntu amutenda atamufashije yego bari ibintu bikomeye cyane acabona yuko ubuzima buhagaze ubwiwe ni hamwe benshi mu gihe bazitwaye bigira n'inama zo kuzikorora kuvuga ati uyu mwana bizogenda gute ibiki n'ibiki muhira bazonyica ibiki n'ibiki nyine yumva bicaye ibintu by'ingorane nyinshi cyane ubwiwe acatangura kwiyumvira akikije ikintu gusa nyine ibintu dushobora gushira mu bujuju imagine ukanezerwa n'ikintu c'amasaha 2 kazokwicuza ubuzima bwawe bwose numva ko ico kintu ari ikintu kigizene kidatahuritse c'amavuzavi
ubwo nyine mbashaka nawe numwe uburyo kikanaka byakira mu wewe ni nk'umugenzi wawe ubumva wamubwira iki mwico gihe byamushikiye gusa nyine mwico gihe byamushikiye ico no mubwira ikindi naco numva ucumuzura muganiriza ukamuremesha ubwe ukamwumvisha yuko ubuzima yuko butahagaze ukamwumvisha yuko nawe yakoze ikosa butahagaze ahubwo aho nyene yakoreye ikosa ariyo yoca yihanurira kandi ukamwumvisha yuko aho nyene ahuye n'ico kibazo ntiyerekane yuko ico kibazo kimunesheje ahubwo ahaguruka agwane naco kandi kimuhe n'icigwa n'inyishu yego hamwe uca utanga ubwawe ukiga ega nawe uba waguwe no mijimbo ry'Imana avuga kugwa si bibi ariko kugwa nivyo bibi kuko kandi muri ico gihe inzu bigira nyene abonye umva ubwawe ntiwigeze nyene nuwiye umva n'amahoro urayiha kandi ntuhatiriza ubuzima kenshi iyo uhatirije ubuzima usanga n'ibintu birangiye nabi canke kandi abajene ugira tugwe mu ngorane tugwa mu ngorane bivanye n'ubuntu bwose gusa atacu bumaze ibintu nyene vyitama ugasanga wagwishije n'ubusa n'ibintu bitavara 50,000 shawe imagine cyangwa ugasanga nitwa tujambo abahungu mvuma bikigenda mane yanga sinzi umva ngaka gute nyine niga ashaka kumukura n'umuhungu wo kwigere basigaye baziho nakabijya umuhungu ashobora kukwemeza ahubwira ati ngo havuyemwo ngwisi isi n'ijuru hamwe n'inyenyeri saba icyo ugomba ntukigura uko ivyo bintu ntushobora kugira iki kuguha ariko icyo ushaka ni kugira ngo kumvisha yuko fatakintu uwo muhurana akumvisha yuko ubuzima ubayemo yobuguhindurira kandi ubuzima wawe ubayemo bwari bukwiye kandi icyo nabwira abajene ubwo ubuzima wowe bubayemo ntuzugende ngo wihitama ngirene ngo umwaka abayeho wowe ba wewe nutwabwe n'amarangamutima y'umuntu ubwo ati naka yambara akazi genda caja muri baro turagwanana naka nkamubwira ati n'umuntu urumva ukavuga ati kugira yawe kugira ati ugiri ngo impuzu kandi akaza nakwereka yuko agukunda kurusha ukunda kera wowe hari umuntu ashobora kukubwira ati mu gatondo be baraye neza saa sita be wafunguye urumva nijoro mu gihe umubana mu nzu uzi wawe atavya kubwira ukaca ubona yuko ukuzwe n'iwanyu nyene byo ukaca ubwo bujambo nyene bikora usanga bubiri bukomeye abantu ubwo barasanga baby numva aiga nawe tunashishije ndaha kwiko ya kumsambiriye ugenda mama musezeri yuki sanga nyene ubungo fanye bw'amavuza sanga nyene biko butabajene hasi ubwire utuma bagwa mu cyaha ego cyaka zomba umujene nyene akakubwira ati wone shima akubwira ati ndagukunda kumvera frère yumva ndagukunda cyane rero ikindi kintu gisigaye gituma n'abakobwa bijya umukobwa yashobora kubona umuhungu akamubwisha sari uzi neza umukobwa ariko nyine yumva aryohewe umukobwa ati uri mwiza tubaza rero aguma ndaba cyane agakanya no gukora cyane aho biremajamye none ivyo bikomeze ko ukunda kwego prima ngo kandi ntumarize kandi mugiye mugombye gushwana umuhariza yuko umwemeze yuko tubamuhunga ico kintu muragize mukagishwanirako agana murakasa mutuke nuko Imana mashobora kugifata atusanga yene atamubwira ati cyangwa nimwe bitangana kwita imbere ku muntu afite
ya gusa ego umuntu ashobora kuba yaje basi ateye ko uvuga ati ngo yakora kwishira akaba ari umuntu akwishirako nawe akacugenda mu bantu akavuga ati nakarankunda vraiment atigeze kuvuga yuko bikunda yes oya kuko kunyakubwira turi mwiza ndakunda ukuntu uvuga sha barakana keza kwera kacubana muri wonye tuvuga ati sha nakavye marankunda okay bakunda hari ikindi naco nabagiye kukubaza kandi naco kingenzi cyane bakunda kugwa mu caha cy'ubusambanyi kubera iki byagenze okay je ndimvire yuko mugira umukobwa nkaho umaze kubona mugira umukobwa agwa mu caha umungu ashaka kumubwira ati shushu mugiye bakundana akubwira ati amu ashobora kuza gukoza atari urukundo agushakira ahubwo ari ikintu kanaka gukeneye ko uko we nunyumvisha yuko umukobwa yaba afite imyaka 15 urumva canke 14 15 16 urumva akajaja kureshwa n'umungu afite 20 urumva canke wanashima 20 ni myinshi 20 umungu afite 18 niye nawe kenshi nakunda gukora ibara umungu afite 18 urumva akaza kukubwira ko mukundana wowe ubwawe ugiye kubyiyumvira neza eske uri siri yuko umuntu yogutwara cyangwa ubwo rukundo mworinda mukundana mutaragwa mu bintu ari umukundo nyakuri akurondera ko none wari kwitegura kazoza ki iharura imyaka 15 18 kazoza nyabaki none si sawa si gukurana rega Fabi ibyo byayi vya kera ndavyibaza kera bashobora kumbwira uko byaba ariko ubunye sindavyumvisha yuko umukobwa yakundana n'umuhungu ego base ekubwe baragumanye umukobwa cagira 23 umuhungu nawe 26 barabana ugimbwiye ko iyo myaka buyimana atacabakoze birashika nyene bakihangana bari kumwe utuvuga umwe ari mu mahanga undi ari ino Faba nawe binyumvisha sinabitahura kuko urazi impamvu ivyo ntibikunda nico kunda abajene bikigiye ubwo umuntu yorera ndamuntu ari ukubwira vuga ati jewe naka kageranye gusa antuka umusore tugeze uganira kana urumva nyene abajene bikigiye n'abantu ko kenshi ndakunda guhanira n'abanyeshuri ko amashuri njewe buri gihe nyoboye imyaka 3 buri gihe na uyobozi urumugere gusa n'abayiderege mba ndivise ariho twigeze kuganira kenshi abanyeshuri usanga nyene nabana kweri barashushe kweri abajene bihigiye kweri baraka acambwira ngo jewe umwana twoko reka nirondere umwana tuza turagira iki ndirira ndamubwira ati ivyo bintu bige si vyiza reka gukundana si gusambana ngo wapi ngo basi ngo mani ngo zorange ndamubwira ati none wewe niki yegi ushobora kumara urumva yohera cyari tumenye ndakubwira ati yuko atamuntu yomara iyo myaka 8 bitaraba ku mukobwa nawe ku mukobwa bitara ari mu rukundo ego umukobwa bitimo basi dufate généralement nubwo tubabiri umukobwa kubera nakubwiye ndabimenye ko yatwaye ndacamaya uko umukobwa nawe mubaje ico kintu nico kinataye bukunje ngo canye ngo akwemere akinye yuko nubwo ati nyine ryari ego kandi kenshi nyene muri ico gihe barinze babikora nico nyene kumbwira ati nutumenya twubusa bitumenya bagomba gushaka nutu babare ngo nuko uri mu kigeragezo kanaka hari impamvu uri muri ico kigeragezo kuko ibintu byose bitubaho kugira Imana yiheje icubahiro uko Imana ibifise ubushobozi yuko bwereka Imana yafise ubushobozi yuko atamuntu n'umwe yogwara atamuntu n'umwe yohura n'ikibazo atamuntu n'umwe yohura ariko ibikoze ko muri ico gihe nta kubaha Imana sinzi ko boyubaha uko ndabaza kufise buri kimwe ntiwoje imbere y'Imana ngo usenge ngo Mana ngo ndagusavye oya iki nico sho kubera none Faba igihe wari ufise nk'akarorero ndafise umuntu n'amasaba buri kimwe nk'ubu uciye ndonka amafaranga mu buryo bw'iwanje ndashobora kwibaho kusaba ya ugaruka gukora iki kandi nuko rero umva n'Imana itwaye icubahiro
ikintu cyose cabaye ku mugambi w'Imana haba no kuno twatwaye byose mu mugore iramusi hari impamvu iyo yabikoze kurya kandi umugore n'umutima w'urugo ego kwari kugira asigirana urugo naco ndabizi ko hari impamvu nuko biro bisi hariko haribonekeza video nakwita ngo nizurukoza soni kandi ziriko ziva mu abano bana bakiri bato cyane cyo nakwita generation 2005 gushika 2011 amazu yubaza ko byo biva kuki ivyo onye izo video zitwa kera izo video naco ndaziziko kandi nta nizo nkurikirana ko musandi ibintu oya vrem ibintu bidashobora Imana nta mpamvu yo kubikurikirana kandi turabana b'Imana izo video nimba vyoba bihari ariko bana ba 2000 bano rungano sha ni bya bindi bavuga ati ngo technology ngo yagize ngo ego technology ngo yateye imbere kibaza ko byaba biva ko simvisha umuntu yoba afite umutwe nyene ubwenge bukwiye butonze neza akaja ko akifotoza agiye sobanutse by'amavuza afi none ntibibazishe byo biva ko bivanye ni handi nyene abajene bikigiye basigaye baguruka ndibaza ko byaba biva kuri ico gihe ko ntaco bagitinya kandi ntaco bakicubaha nico basumira yego impanuro ku bajene umujene akiri umuyabaga wibona yuko ba ugize iki ukuze ego gukura si mu bigaragara si mu myaka aho gukura ni mu mutwe kandi impanuro ba kuja mu kintu uza bumanze wiyumvire ikintu ikizo kuyikurikiza nuwamara kuja muri ico kintu numva wiyumvira ingaruka ikintu cyo haza kuko cerekeye nko gukundana nk'abajene nk'abakobwa ndibaza twobijamo dufise à partir de 18 naho nyene nka imanite warayihejeje canke seconde aho nyene ashobora kubukundana n'umuntu akavuga ati uyunye twese tuzokwigeza ariko mu 12 bukuze cyangwa umufina cyangwa bahejeje imanite ubukuze akavuga ati kwiyumvira ndafise umuntu aho tuzokwigeza uyu muntu eske ibi bintu turi kumwe ishora eske uyu muntu nurukundo nyagwa ndonderako canke eske uyu muhungu ni akeneye namahoro ashakira canke akeneye ko duzoshika ku ntumbero nziza canke ni wa muhungu akeneye kunesha intumbero aho bukuze kandi ivanye n'impanuro warigize iki warahawe ikindi naco uri mujene mu gihe umaze kugwa muri ico canye ntihagire ikintu uba cyane gushakira byiza wovyihoza cyane ubona afite imyaka 15 babihagarike vraiment utashaka umurugo rukundo ngira ukuze n'ikimene mu buryo butagaragara ku mukunzi gusa babireke kuko muri ico gihe undi ngo muri ico caha uhura n'iki n'ingorane nyinshi cyane ingaruka mbi nyinshi kubyara cesarienne urumva yashaka kugwara nk'umugera nk'akarorero umva ubuzima ashaka kubona ubwawe yuko buhagaze umva nta cyiza cyo bakiri muri ibyo bintu kandi cyane abajene bigiye b'abahungu abo oye bagize iki b'imyaka ingahe nibo bigira abantu bababisha burya n'abana abantu babisha ko bakiri ko n'uwa muntu afemera yibi wabo uko bashaye butabutabega nubwo buhehonga aremera kiri wabo urumva akagira iki nakambone neza uzoje kuri black ubujene bwo 18 17 gushika kuri 20 ataburigeze atana kimwe buri mariye ubwo uzobona bwasohotse abenge ku muzu ivari bombi jana yego yemera kiniga yambare muzu nziza aboneke neza agaragare neza uko n'uwo umukobwa agiye gutumbera arabona yuko umukobwa yavuga ati sheri babaye ko namari kabisa ayi n'ibintu ukabona akayemera yambaye style nziza kandi mungu yemera agatira kugira agaragare neza amaso y'uwakunda kabisa yego uko yerekana neza no byo bintu bibaye ngombwa nawe kuzamugurira abo ni muri baba nafite imyaka 18 babahungu akimera akagura ibintu naka dakoroza akagura kugira agaragare neza
akamugurira kugira agaragare neza akaca agira ihi nahaca amusaba ikintu kenshi aramubwira ati shushu maze gukora ibintu byinshi nkakwereka yuko ndagukunda ntangaragariza yuko nkunda umukobwa yagaca avuga ati shushu ndagukunda ukeneye ndakugaragariza yuko gute yuko ndagukunda tuvuga reka kwigira umwana ashanye yuko nkunda gute kurya nyene umukobwa acavuga ati umuhungu arankunda ntaco na kimwe anyima nkeneye ikarakima mvyutse asanga message yiwe abonye basi mugihe utagifise telefone canke yagiye akoresha na lettre niketa akandika atari wumye arumva buri gihe arambwira yuko ankunda ambonye shushu umeze gute waraye neza ejo warafunguye nyene ibintu nk'ibyo ubwo n'ubujuju uko nta muntu azogukunda wakwicereka nziza ubwo n'ubuzuba ari urukundo ego nibyo murashobora kubigwamo ngo kumva yica ariko ubwo ndishobora kubitahura ngo n'umubiri wabanesheje oya uko umubiri nabibabwiye ni ukontorora si ugukontorora ego nibyo turashobora kuba twambaye umubiri ariko ubwo urashobora kuwukontorora ego ubwira ntugwe muke muri ico caha usanga rero abakene y'imyaka 10 aribo bariko bakesha icaha muri abo bakobwa y'imyaka 10 uko ndibaza yuko umuhungu yagize yumva nyemanite active mind mu mutwe kivyo bintu atabiyubiramo kenshi uko bafite icerekezo c'ubuzima ciwe ayo kundana n'umukobwa afite imyaka 11 na 12 afite umutima shaka toza rero kayize zofuma tuja muri kujuju yani kabisa ati shiwanje ndabikunda sinene kumufasha birangira muri ziki kubona tandukanye na wundi umubisho agerageza akambara neza ugira nakamubone kabisa naco wimbira nk'umunyeshuri yiga muri 9 haca jako ndakuresha naco wimbira uko ego nta mategeko abemerera yuko umungu asezeye ngo gusa mu bigaragara ntiyarafiye kuba ntiyari bwagere abakiri muto uko ubonye mu mwaka wa 2011 bahungu bafite 20 tubasangayo baragera abakwiye kwitonda impanuro woha abapapa bakuze impanuro papa bakuze ahubwo ubwo abo nibiyubahe bareke kwicara kandi bareke kononera abana uko n'imagine umugabo afite imyaka 40 afite umwana angana nk'uwawe akaza gukoreshereza umwana cyangwa umugabo afite umwana angana nk'uwawe akaza kuresha bibaza tawiyumvira ubwene n'ibyo satani asigaye yariganje mu bisi abwigiye nk'abantu basenga kadukuye gusenga cyane bwa dusambura iyo mpemu kabisa ikiragaragara mu bantu kabisa ego kuko n'ibintu bisigaye n'ibintu bisa nabi byo mavuza ko tubona rero papa n'abati yubaho cyagaciro uko umugabo angana uko niyo bakwiye kurondera umwana angana nka nje kunje ndi umwana vraiment ntawe akwiye kuza wowe wabona ko ufite supremacy n'amakosa kuko yubaho cyagaciro kandi ibyo nibyo bindi no mu ngo ariko abako bikomeretsa uwo bubakanye uko bubakanye aragira ikibazo akababara ku mutima agiye naharenga akavuga ati umugabo wazigagira n'ibiki bakamutuka umva nawe nibimwishema nziza kandi nta n'indero nziza bari kwaratanga ku bana biwe ko nibisobanutse uwo mupapa azoja kurondera abo bana hama abana biwe bakure byinshi baba babibonera ku mutima ko umuvyeyi n'utaba wifata neza nta mwana azokwifata neza kandi ubwo umuvyeyi n'utaba wiha agaciro nta n'umuntu azokaguha uzosanga uri gusuzugurwa mu bo wavyawe abakuvyaye abo wavyawe aba ari wowe gusuzugurwa hariho abavyeyi benshi seko hariho abavyeyi benshi usanga badahanura abana babo baticarika abana babo muri bisange hanyuma bakaza kubatuka ariko igihe baguye mu cyaha bajya nabo babwira ico nababwira kandi kenshi mwe n'abavyeyi usanga abana baba babanira eko ico nababwira umukobwa akwije imyaka nka 10 basi amaze kubona changement ku mubiri wiwe ucumwicarika ukamwereka ikibereye n'ikitabereye ukambwira ati ibi nibi kunuko ukamuha impanuro kandi umukobwa muzocungana nabo
ugiye gucungana n'umukobwa wawe wibesha ucanga ngo uracungana nawe ku jisho ngo ugiye hehe n'amakosa ko umukobwa uba mwinaniye kandi umukobwa kubwira kenshi umugira umugenzi mukaba bagenzi hano waba uri umugenzi n'umwana wawe mukaza muraganira buri kintu muganira mugatera imbere azogenda nazoba ajo umuhukana akakubwira iki azokubwira Imana akabwira ibintu umuco umenya aho ucugira iki aho ucanira umuvyeyi umwana wakumubwira gusa ingwane abajene iki impamvu bakwa no mu ngorane nta kiyago kinini bagirana n'abavyeyi kandi naho yohura nibwo aratinya kugenda kubwira umuvyeyi bivanye n'ukuntu yakuze atabutse bagize iki mafitani yes kandi cyane mugorogo kwegera mama ngiye kumubwira mama ikiri yes acagira n'ubwoba bwo kumubwira kandi biba bikwiye yuko baba nk'abagenzi yes best reka tumushimire niba tukoneza n'ikindi gihe twagutuma ko tuzobango asante sana so guys yari Step Media Network abona neza yuko twari kumwe n'umwana kiri muto cyane ariko afite ubwenge bwinshi cyane yoca kwica numvise n'ibibazo amwikuye yo nayica so turabakunda cyane yari yes nanje ndiko ndabashikiriza ano makuru yari Favere Burundi cyangwa ikirange kiremye televiziyo yacu ni Step Media mushishikare mudufollowinga mudukurikirana turabakunda cyane mugira ibihe byiza ciao ciao